ama rero je ikibazo ufise niki yese ndiko ndacumva neza jewe nshaka untware kwa sound je ndamwibone none urabizi je konse muri wawe sound wasanga yaje andondera nkuko wewe wandondeye mbe wowe wandose gute wankuye manze mpindure tugene nahinduye sivyo reka cameraman ambwiye ngo mpindure ngere twahinduye muga ntaco mumeze neza turabateye mutwihanganire mama ni sawa meze neza mutwihanganire turabateye n'ibirato by'abademu kwe cameraman ibirato ni bya sound nuje n'induri wa cenje kora ba sound kwa Christine cyangwa twaje kwa sound cenje kora ba sound ari bite kwana sana makamera abantu reka sound reka twumvikana sound reka twumvikana none yarakoze kubera iki wacu ntwarira kundi mugore nagutwaye ku mugore gute none wewe usanze munzi wawe none wewe haci amezi angahe warambrose tubaza babanyi biwawe yuko uwo mukobwa atama ngaha tubabaze baba emwe ntabanga kuko naora murambona uyu ubu niwe yamaza ubu ni yari bwatsenga wahora ubona ubu ndatangaye kubona ari umugore wiwe Ishanete wanyambuye isadaru ufatira mu barabara n'abapolisi wafatiye mu barabara n'abapolisi rekura none ushaka ifuzi biraba birebire umviriza rekura kubera amafaranga je narayarondeye ni gwanje kwambara intuze z'amarija gusutazi nibe yazo utazi kuzikora Sijera kuguriye waraza amahera zigugwizi kwambara gusa ibyo utazi iyo byavuye yashane turayimwambuye none si gwanje rega ahata aramaramaye rega arabizi ko ari gwanje none yovuga kandi abizi ko ari amafaranga yiwanje nakoze imyaka 7 ndiko ndonderera uyu none sound anturinde sound banzundire sound umviriza sound man petia waho toke tugende man okay bo dadare subira umugere ibintu bari kurambariye mwacu mbara subira ubimbarire retwo subira uvuga imbere watije watanguye gufata okay vuga rimwe mwacu vuga retwo waruvuze ngo narivuze ati je nakubonye uri gukora ikiganiro na sound boy rero jewe nshaka untware ahantu haba kugera isaka kubera ndazi urahazi narinje kugusaba none ikibazo none kuje urakaye umengo urandakariye murafitaniye ikibazo canke nagize kosa kwa twarakora oya ikibazo kiriho ikibazo cyago umviriza wanda kubwira basuri nka musaza w'iwanje urumva urya muhungu sound boy je niryo zina rya sound boy banzurindi we Justin niyo mikoro muhungu bya bintu menga byakome no musi amiko ndabamenga byakome amvuze ngo iryo zina ngo rya sound boy iyo zina rya sound boy je nta niryonzi izina ndamuzi ni Kibaki yitwa Kibaki Kibaki urumva kubera indirimbo yiwe ya mbere je nahura hanze nije namurihiye amahera kubera navuye ino dukundanye umva wamurihira amahera sound izi ndirimbo zose yakora niwe wamurihira yego umva rero jena icagiye kuntangaza nagiye gutangara mbonye ariko raposti ngundi mukobwa agakobwa kareka rukusinzingira wowe bukazi kubera niwe nabonye mukorana ibiganiro byinshi ama rero je ikibazo ufise niki yese ndiko ndacumva neza jewe nshaka untware kwa sound je ndamwibone none urabizi je konse muri wawe sound wasanga yaje andondera nkuko wewe wandondeye mbe wowe wandose gute wankuye wabajije nabajije kubera narigeze no kukubona kuri YouTube mwakoranye igipindi ndabazi umuntu uze yabahehe barandangira okay nta kibazo ivyo ntaco bitwaye none ego ushaka none uraze kaza kuvyakira neza jewe aywa nuko vyakira kose je mugampaka ndamubona apana rega ko vyakira byo kose sukuvuko ni yamenera kamera akamenera micro umviriza amafaranga nayo mfise jewe ndariha ikimeneka cyose uragira gute ikimeneka cyose mumbazi uraza kurikiza kumeneka abazadukuriye muravyumva je ndakiriha bo cemviriza je nta kibazo na kimwe je ngenda kujane nakare niheresha abantu bazadukurikirana urumva ikimeneka cyose urariha igisigaye ni kimwe urariha taxi no tugenda umviriza abantu badukurikirana numva ko nta presence mu gutangura cyo no muvuga ja ndondera ambwira ivyo yambwiye no mwavyumvise nibereye muhera murabona ngene yambari ahubwo cameraman ngire manze mpindure tugene nahinduye sivyo reka cameraman ambwiye ngo mpindure ngere twahinduye muga ntaco ndi muhira na bintu bisanzwe muravyumva rero je ikirengire nkore ngenda mujana umukobwa ibiza gukurikira akagira ikiro kimwe kimeneka yemeje kaza kugira ute aza kubirira suko nyene yego gusa tugende twumvikanye nta bintu byo gushwana kwa sound je ndabahuza mwumvikane nta bintu byo gushwana yewe tugende gusa oya je nyemerera nta bintu ukunya nkere gaca ndabiheba
sawa tugenda nta bintu byo gushwana ibintu byo gushwana gusa ndamubwira ukuri none je nababaye ndamubwira cameraman nta kibazo we kupa kamera je nambare neza hama tugende ko sino gena nambaye bazadukuriye mu nkuri mu nyihanganire vraiment ansanze muhira nibiratabona ko reka kupa kamera tugende hama dushike muhira kwa sound twumvikane byo ngene biza kugenda usare sinza biza guherera utavye none nyaruka ndaje ringira ndaje kubitema karato akayafusha cyangwa nani mbere uvuye kuri kimwe wana yungu bitama sponsor cewe wana je nambara kare nakurekera ko jana amafaranga yawe wagize so rero kamera wana no mu kamera ndiko ndanambara ndake oho bintu by'uno munsi nina bibiri cyo kwegizeni si navuga muti kweli manoti kwanza mbona mimi safi rero twogeye Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs de Bouja Faiva. M'appelle Manoti Promota, le maître de cérémonie. Manoti te promotato, metrato, ceremonato. Uzo kwigana iyi noti azofungwa behind the camera afise umusore afite nayibakiye ni T-Joss cameraman aguma agira ukurenza araba kwibintu bisa neza cyane. Karese narosa kanya kwivuga amazina nkuko musanzwe mubimenye no musinda wagunda rosa kanya kwivuga amazina. Ubu rero mawingiye vyaherende bazunga bikurikiranye twariko umudada yajaranye itura ivyo mwavugaye ivyo twavugaye mwayibonye bure turageze kwa sound wa mutima twadugiye kuraba ni ngaha rero ikintu gihari je ngo manenje ivyo twasezeranye mwavyumvise dada buryo wavuze kwanza wewe wita gute ntwavuga nje jewe nyita Emeline imishwano ntayirimo oya ntavyo gushwana sawa rero abadukiye mu nango gushika muri kano kanya turagiye kwa sound twavyumvikanye ntavyo gushwana reka tugende turengene gute nyene biza ku cameraman twagiyeme tugende tugende aha nyene mbere hanafunguye ntavyo kwirirwa turanadodo cameraman nyaruka twihutisha no mwanya mengo uri kuragenda ce nanje ndiko nda ibintu vyo gushwana numva ibintu vyo gushwana birimo vere salama mumeze neza turabateye mutwihanganire mama ni sawa meze neza mutwihanganire turabateye sasa abanga sound dodora tura abagira buke mana n'ibirato by'abademu kwe cameraman ibirato ni bya sound si sound ni manoti promoter Sunday boy. Christine ni wewe nuje ninduri wa Chenje kora sound kwa Christine cyangwa twaje kwa sound Chenje kora sound ari bite kwana bisa meze neza yego ndashima none sound aha sound yari imuze oya abanga none uri umudamu wiwe imeze bite ubibajije kubera iki shaka kumenya byose oya sound n'umugenzi twavuganye ko nza kumuraba nyene nje kumuraba ari kintu tuvuga ko numvise muhamagana muratse uramuzi numvise rero muhamagana uni muvyaranje uni muvyara papa na mama baravukana umva se wuwu na mama wanje baravukana ubwo ndatanga ndamusanza ha yitwa gute uko Christine witwa konye Siko ya Christine gusa nirindi giwe ndarizi yitwa irakoze Christine none byagenze gute kugira ushike ngaha nyatari kwe none muce mu rugo rw'umuntu muza n'induru canke muza porepore mukabaza porepore usamagaro sound ushaka umukozi sabi ntare guys je bino bintu ngomba binyoberere rero hamagaro umusound none nya ni hari none mwari mubiki
y'inzu iribwo chambre na saro ko vuga ko bariko bara Chaje sitavyibaza kwe sound boy safi sound umeze neza Ivyo nibiki kwanza sound abantu reke sound reka twumvikana Ivyo nibiki sound boy umugenzi wanje sound vipi no umeze neza none nibiki kube yajya makamera nayo ibiki ntuyimenye nutse ko twamadukorana man dukorana mbere none je kusanga muhira bucyaha tamkiye oya urumva je mvera uramutse kwanza oya ndamwibuka uramwibuka umwibuka kwibiki ndamwibuka ntanzi urumva aranyibuka n'umugenzi bisana nta kindi kintu kirenga wapi mbabwira je ndako ari nyene vyagenze cy'umudemo yaje aranyitura ndi muhira sivyo ambwira ko musanze mufitaniye confiance then indirimbo zose usohora no waba yakurihiye sivyo sawa nyamba yakwituye genda muvugane n'ivyo yakwituye oya reka manze mpeze uyu jamana niwigiye yuko umengo afite ishavu kumva oya reka ntudoze shabu ishavu niyo mpamvu wazaniye abamenyesha makuru muhiri wanje oya rindi reka twumvikane sa oya reka je ndamwibarize kwanza imbere yuko umubaza ni kubera iki yumvise ko nshitse ngaha mu Burundi agaca mbroka ico cyambere kimwe ni kubera ico cyambere nshaka gusa akinyishureko kimpa umuco wowe ushitse yashitse ku broka yaciye mbroka naramanzikiye ati je ndashitse sound ma telefone yawe tura ma telefone yanje ngiyi wamanitse ko guto uyu mbwira nomero yawe 67 68 41 85 Emerine Saudi none mukunene yari kwandika ko Emerine Saudi none izi si message none twavuganye none yari kwandika jewe ari hariya nawende yaramborotse turabe kwanza ni akiri hariya yaramborotse nawe reka size kwigwa ashize mu kibuga cy'indege nasubire kumvugira banzurindire kwanza tukiri muri ivyo nyene uwo mutata ari mu nzu vipi niwe yakuzanye canke waje kuraba je kwanza we waje kundaba kabuke uwo yakwituye nibibazo mufitaniye mugende mu bimari umviriza nakubwiye kuva tukiri muhiri wawe ibintu vyose nuvuga yuko sound afise mu nzu no hanze y'inzu ni ku gatoki wanje nizo shanete nakora ndamukorera Icho nakora cyose nakora umva ndondera mvuga ati sound dutera imbere nzozino namuhaye amahera kubaka inzu icambere kimwe shaka kwanza iyi nyene iyi je namuhaye amahera kubaka gasekebuye shaka antware aho iyo nziri ubunyene umbira je nabwira inkuru je no kuri sound je ndamuriza jewe ivyo by'amafaranga ambwira ngo yampaye amafaranga yamaye ivyo nakoze yarabizi ko ico nagira cyose yabakizi kubaka inzu ntivyareka nje ha kugira ngo bikorere kubaka inzu ntivyari kubaka inzu naherutse ivyo tubivugana sound hindutse inkofero nacumi yasubire kumbwira ngo tura amafaranga mu nyuma yawe niyo yaciye namu umbriza basi cenda gusaba kandi byabaye nyuma yawe reka tuye gushwana je ngenda gusaba kanu neza sije twumvikanye ko umugire mwumvikana je ngenda gusaba ikintu hamagara ujye mukobwa ari mu nzu asohoke ujya hamagara asohoke hari ikibazo none numvise banazinanye no hamagara ikintu je ico ndamubaza ndakiri yego kibaki gyoze ya sound kwanza niryo uyitira ivyo bya sound niryo wawe yitwa kibaki niryo zinanze wewe uzi kibaki ikiganiro twakoranye niryo zena narivutsemo kibaki ko namanda gyumva gusa sinakibaki yitwa kibaki umviriza reka turabona umukobwa ari ndani reka turabona weda dafungu reka ukameramani ngo hano ukameramani reka tura uyo mukobwa yitwa gute yitwa Christine ni Christine ngo hano reka twumvikane none uyu niwe yakuzanye ngaha cyangwa wazanywe n'uyu numva nace kora wewe hasanga Christine sivyo maze kwasanga Christine ivuko nawe nyene tumushira tuvuge ati none yari yaje ngaha kugirana konzere uhaba wenyene ivyo bibazo bazafite genda umugenzi wawe sivyo genda umugenzi wawe je umukobwa jewe musohokana mba ndamuzi Christine ryame reka base twidondorana sivyo Christine ngo hano sha ngo hano sohoka ngaha sohoka mwamba mudava mugira sohoka ngaha Krista ni sawa umeze neza we sound kamera ntaje gutwaye nanakim okay ubu mufanike uyo ni nani kwako uyu ni umugenzi asanzwe ibyo byo mubyaranje sinzani yabikuye wumvise ko utari umugenzi we hagaranga mupfugane iyi si tuzoyibonamo byinshi ni ryambere mubonye wawe kugira umukundu uyu
ni kubera amafaranga yiwanje jewe urumva amafaranga wamubona yigisha n'ubushanete bwose ibyo nakoze ntibijanye ibyo nakoze ntibijanye n'umusaza sound reka turatugara kwico kibazo uyereka girane mu nzi wawe waje kuraba iri mu nzi wanje canke waje kundaba jewe oya naje kora wewe mugasa nabo ndahasane ndabayagisha none bino bisanzwe none ikintu cyose sound afise ni gwanje je shaka guhera no munsi ikintu cyose afise kiwanje ashira hano kubera yakwereka yuko akunda mu vyara y'uwanje gusumba jewe namurihiye imiziki yose ingaha amaze gukora none amafaranga uvuga ntiyakoze ibyo washaka ko akora none yarakoze kubera iki wacu ntwarira kundi mugore nagutwaye ku mugore gute none wewe ntidusanze mu nzi wawe none wewe haci amezi angahe warambrose tubaza ababanyi biwawe yuko uwo mukobwa atama ngaha tubabaze baba emwe ntabangaha ubabahe mama uwo amaze imisi ngahe uyu je nkimubona umenga biciye amezi 3 ndamubona yamaze ko umugore wiwe rero anakoya turi moya tukuna anakoya ni moya munasikia huyu je navyishikirwa twavugana reka nibice amafaranga ibyo wambuye ngo z'amafaranga yawe narabi umviriza nakure sound je nitwiga turavugana oya reka umviriza reka ntagushwana sivyo reka kumaramaza umuntu nani umwambura nkande we imbere fati telefone ndakwereka umwambura nkande we umwambura nkande umviriza reka nashaka tugwana no reka ntaje none afite shida y'ingofero reka ntaje mu ndofu reka ntaje mu ndofu sivyo nati ingofero ntabyo gukora inkofero nimba babuza abagabo reka kwirondereza abagabo induru birimo tuvika yatandura ishanete zose kura atari ibyo nyirankore ku telefone cyumbura ko je n'umukobwa gari ko neje abapolisi nimwanguyisanga imyaka indwi je ndiko ndarondera amafaranga yo ndaguhereza ugacuza kuntwara kundi fanya ibintu nataka sasa kuri shanete kura nashireta kura nuikure nani nuikure simu ndakora ko ishanete yose yo wamaye naguze amafaranga je nataka ayikura nkanje ko uzawikanisha ngaho n'ubwo kamera byamaze wase wenyegereze nyuma kamera yanje man nyegereze nyuma naho yemeye kuyiri byamaze ko none uri kurondera umviriza je ndiko ndondera sound ingonga sound ingonga nibi bintu ndarabivuye oya sound ingonga tubanze bihere man reka bibanze bihere ntabyo guhera jewe ni mumfashe musabire babaye ndabasabye uyu muhungu ndibaza mwabyumvise ibiko biraba uyu muhungu ibintu byose yambaye aha ni muzu ndamupfuye agasoni ni gwanje imyaka indwi ndi hanze ndiko ndondera amafaranga yiwanje ndamurungikira nibaza ngo nzoshika tubana namuhama yara kugura inzu isi chambreta bamwe umviriza jewe ico nkeneye nishanete kura genda tangaye kuko naora murambona uyu ubu niwe yamaza ubu ni yari bwatse wahora ubona ubu ndatangaye kubona ari umugore wiwe Emerine nawe ubona naora mbona uyu niwe bagendana vrebe Semewe kuta we basemewe bakoze muhira kuba sound cyane je baranzira muhira na nyina waranzi none ubu bagije muhira bakubarira iki Chena nabajije nyina we mundu yahera ambwira sound boy umviriza n'inkofero cyo nkuramwe abantu nkuramwe amakamera nkuramwe abantu wanzaniye umviriza kugira ibi bihere ibi ni bitoro usaba iki kwanza jewe nampereza ibintu by'iwanje ishakoshi akure iyi ishakoshi byari wanyambuye isaha ndanga ugwama ko afatiye mu barabara oya we bwikira usha kandi gusanga kano kanya wenzi muri Kristo hagarara hajya yari kumwe nande yari kumwe n'abavengose baba promoter n'abagiste bamwe ndi bafotora urabyumva amafaranga nayambwira yose nari yakoresheje kuko jewe icyo kundi niyarayiwanje yarazindihiye ariko izo ndimo zose yandihiye zose zarakoze na video zarakorewe muri Gastar n'ubu zaraheze n'ubugenda muri Gastar barazikwereka hanyuma kwanza yatangwa kundukira amafaranga inyuma yigengo z'indirimbo ya uzi design indya Valentine izindi zose yambwira zose zirakoze ivyo rata amafaranga vuga nyamva amafaranga naje nasaba DJ naya amafaranga none icyo yasaba none anzuri indire ce ikibazo ni kimwe Kristo hagarara hajya sound hagarara Kristo sound cameraman singombwa je unankamere abakenewe nabo sound abantu babiri aba wemerande ko twumva abanye bamaze aheza amezi atubabona uwemerande muri abantu babiri jewe dane wewe ntazi ko yamborotse ari hari hanze nawe waramuborotse ntamuborotse waramuborotse niwe yatanguye kumburuka naramuborotse
none tufanye kandi nawe nazabwira ngo nuzenya ngo nganga arabizi ko nari no hanze amakuru yagumashikiye n'amafoto n'amastati ari kumwe n'abandi batipe hari ivyo jewe ntacyo bimbwiye none sije nakunda amafaranga yiwawe we vuga ikintu usaba cyanyuma kuko raje ibintu birandambiye uko nabona ibintu byo muri leta nibyo bazoca kubura nako cese no ngaha kwanza cyambere kimwe nabanza mpereza shenete ya ishanete wanyambuye isadaru ufatira mu barabara n'abapolisi wafatiye mu barabara n'abapolisi rekura none ushaka ifuzi biraba birebire umviriza rekura kubera amafaranga je narayaronde ni gwanje kwambara intuze z'amarija gusutazi nibe yazo utazi kuzikorera sound none ibintu mudasivye sound mugi ibintu sivye ibi jewe ibi ambwira guca kwanza none iyi ni wabayinguriye none umviriza mu mahera yiwanze sound jet umviriza isiwe wayinguriye mpereza sije nakuguriye waraza amahera zigugwize kwambara gusa ibyo utazi iyo byavuye yashane turayimwambuye none si gwanje rega ahatamaramaye rega arabizi ko ari gwanje none yovuga kandi abizi ko ari amafaranga yiwanje nakoze imyaka 7 ndiko ndonderera uyu none banze warose ibintu byawe rero warose ibintu byawe ibyo washaka warose bamushwane none ibyo washaka wabirose mugamushwane ibyo washaka wabirose kandi urabizi yuko ni telefone ukoresha wowe njye ibyo washaka ni wabirose mwajeje none ibyo washaka Ubirida tugenda ibindi je nkeneye inzu yiwanje amafaranga inzu wewe amafaranga wandungikiye sinayakwereka ibyakora bino bintu birananiye kwe ewe ibi bintu ubiriza rero byatwumvikane ikintu mbona gena mwiture ubutungane sivyo ubutungane buhone mu kubazana jewe yambwiye n'ubu nagenda yitura ubutungane kwaza amagarikira mu barabara n'abapolisi bakanyambura jewe ivyo kusanyere guys none nkora iki je ntako ntagiza none ndabahuze bya sound urangiye sasa jewe basi muherekeze basi mukuzana mama amurekeze nkande nkomu ex wi oya mukuzana mama amurekeze nkande nitwamuhaye binashaka none nibamuhaye ari bitekeneye isayanje ni wayitwaye iwanyu ibiki amazi ntwaye ibiki genda iwanyu nitugushakana reka kwiteka ibi bikamera mwanya ndabimena umviriza we kare sound anturinde sound umviriza sound man Petia, wow, okay, tugende man, okay.